MSD cyo kimwe n'abandi barundi. Ikintu ca mbere novuga tumwibukira ko novuga yuko ari ubukunzi bw'inda bwatumye aho nyanga amategeko, aho nyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha mu kwihagira ikiringo ca gatatu cyo mu 2015. Muri make ikintu ca mbere tumwibukira ko twebwe muri MSD n'abarundi bose n'umunoho w'ubutegetsi watumye aho nyanga ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha mu kwihagira kiriya kiringo ca gatatu cyo mu 2015 canatumye mu gihugu haduka ivyago vyabaye bigatuma igihugu kija mu kaga. Ico nico kintu ca mbere twebwe muri MSD tumwibukira ko mbere wanashaka n'abarundi bose, kuko ico n'abana bari huno munsi n'abazovuka ejo bazokwama bakimwibukirako. Ica kabiri n'ubukunzi bw'inda vyatumye bimunanira gushobora gutunganya ivy'igihugu ngo ashobore gutsimbataza demokrasi y'abarundi bari bamwiteze ko yari yaragwaniye cyo kimwe nabo bari kumwe muri CNDD-FDD. Murabona ko mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ibintu vyaparanganye, nta ntwari ibereye, intwaro yiwe yaranzwe n'ibiturire, intwaro yiwe yaranzwe n'ubusuma n'ibindi byose bidatuma igihugu gishobora gutera imbere. Ica gatatu naco rero n'ubwicanyi bw'ishano bwakorewe aba MSD bugakorerwa abari mu yindi migambo itavuga rumwe na CNDD-FDD, bugakorerwa inzirakarengane z'abarundi tudasize inyuma isinzi ry'abarundi n'uyu munsi bagorewe mu buhungiro, bagorewe hirya no hino kubera guhunga intwaro ya President Nkurunziza. Ivyo rero nivyo bintu bikuru bitatu nyamukuru twebwe muri MSD kandi twibaza ko n'abandi barundi bamwibukirako. Hanyuma rero ngaha rero ikintu twobwira cane abo twovuga yasigiye ubutegetsi twokwita ko ngira ngo aribo bagendera kwiraga igiwe, nuko bari bakwiye gukuramwo icigwa gihambaye, kuko wari kubaza President Nkurunziza mu mwaka w'2015 cyangwa mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatanu ati mbega ubona gute ubutegetsi? Urabona ko yaragifise inambu yo kwitwa ikintu gihambaye mu gihugu gushikaho umuntu yemera yuko yitwa intwari, yitwa ibintu bitabaho, imboneza, ngo yamaho nkaho womenga umuntu ntazopfa. Ibi rero nico cigwa dushaka ko abategetsi buno munsi ababitwa ko bagira kwiraga igiwe bafata. Abategetsi buno munsi nibace bugufi bamenye ko ejo buca bugacana yandi, ejo ntibazoba barabategetsi. Ni naco gituma tubasaba guca bugufi bagashobora gukora ibi byose bibi twibukira kuri President Nkurunziza atashoboye gutunganya, kubera ko President Nkurunziza yahonyanze amategeko. Abategetsi bamusubiriye cane President Ndayishimiye yarakwiye kubahiriza amategeko, ntabandanye iragira ibi rya President Nkurunziza mu guhonyanga amategeko, kubera ko President Nkurunziza yisha abarundi akangaza abarundi. President Ndayishimiye yarakwiye gukubita agatima mpembera gaca bugufi akamenya ko niba President Nkurunziza yarakoze ivyo byose akarangiza uno munsi tumwibuka ngo harabaye, yarakwiye kwigarura akarondera ingene abo barundi bagorewe hanze y'igihugu, ingene abo barundi birirwa baricwa batabandanya bariko baricwa, kugira ngo wewe ntagende muri ryaragi rya President Nkurunziza. Naho rero tubasaba
yuko bari bakwiye gukura icigwa ku byabaye kuri Perezida Nkurunziza na cane mu kubahiriza amategeko no mu gushobora guhereza agateka abarundi n'uburenganzira bwabo. Mugabo amakenga ni menshi naho tumutera kakamo turazi ko ataho bigera. Uravye ivyo ariko arakora urabona ko ivyo gutsimbataza demokrasi, ivyo kuzana intwari bereye bikiri kure nk'ukwezi. Naco gituma naho tubivuga atacizere dufise ko atakabuza ko nawene azoba nka Perezida Nkurunziza.